abagenzi bacu babiri bari muri mubambe baryohewe na internet nyaruka ya bavuga ibintu byo gutukana bashaba bisanga muri mubambe baca basanga baho nyanze akaranga ibazanira akaranga ariko ikintu navuze uribuka ari umushefu twari kumwe namubwiye ati muvye burya amakosa nayo wanyu burya hari abantu baboregwa inzoga hari bakaboregwa inja mwidegembyo urabona igihugu kiri mu mbona kazoza hari abantu bashatse kwihuta ku spider baje kunyaruka cyane bakonze kunyaruka gose ari turagera bakonze kunyaruka bakonze kunyaruka cyane genda bukeye urumva internet ibaye nyinshi irakuborera mwira spider net rero niyo yaboreje bakaritege bose bo bayimenye kare arona banye bayimenye kare urumva bari baraduciye bamenya amabanga kare amasha bararyoherwa basagana rasma niba byamyamesha ngo ndabisa akaranga pesa akaryoherwa ko muzama gumani live mwanya wose kumba re connecte kuri spider net ndanje ko nabuze connection je ko nakoresha ndazimirenda koresha imirenda rero kumumesha urabona ajya kuri pickpack ni yanda utari nkuru y'ino muhungi muhinga inyuma y'ubuye bakuri indege no muntu wenyene amaze kumara amasegonda ari mu kirere atari mu minwe yiwe umviriza indira gato hinge simbizi burya ndababwiye hari ibintu bitatu bigayisha umugabo kandi ibyo bintu bitatu biramaze gushikira Starboy uramaze kubona icambere kubona uri mu kirere amaguru adakora hasi utaruwe n'abandi bagabo babiri ibyo Starboy bifisemo ubuhinga ugaca wongera ugakubitwa ikofi imbere y'abantu ibyo Starboy byaramubayeko ko dada yaje rero ngo manje live ndamubambe turi ya direct no oya sivyo bazorira bazoburiyo bagikira ndagwa agategeko usoma oya reka ndari basomye oya ni rimwe somera 48 somera 48 Hi my people, how are you guys doing? Muraho mumeze neza turi ngaha bon twaje kumviriza conference mugabo campuriraho n'umuntu kandi twaba tubafitiye amakuru menshi tugomba kuyagako. So guys, turi mu bintu vya Spidernet twarabivuze neza hari kandi ciharije twabikozeko mugabo no musi ngomba tuvugane ku kintu kijanye n'imico n'akaranga kuyititura guhanwa no guhanurwa. Spidernet yazaniye connection ego kandi connection turayikoresha mu gucreating ama content atandukanye mu kuvuga ibiganiro aha naha mu kwerekana ibinabiriya ariko ndaronye ko mugore afate taxi sawa ifata taxi nive myara gushikana haje kumanza kugutora basi gendayo rero twagiye n'umugore umwanya muto dukora nka 20 minutes zirimo mubegore mu nzira ba 20 minutes zirimo tugendino Starboy ingombe nanje content Starboy uhejeje umuhinga mu vyo kurira yes vyari bigesha aba influencer benshi rero uno musi bashaka tuvugane ku kintu kijanye n'imico n'akaranga kuyititura mu butayi imico utayibanga internet bakoresheje internet ubutayi akaranga batayibanga gatorana akaranga gasa nagasho shirako akaranga gasa nagasho sawa ubutaye akaranga abatayibanga source of culture agatorana akaranga kaza nagasho niko bigenda bana mama uno mwese uko turavugana turinga oya nuko ugira umushefu tene kutazanye bajya abantu niba bafunga bigisha uburyo barababwiye barankuyandika twarababwiye barankakuvuga bose twarababariye turabireka jewe duvugisha ukuri nkujya mugenzi wawe ntavuga mu izina je no muhanura gute isakoshi yanje kandi afise sakama kana shavuga ngira umudugireko bacakubwira ndabadugireko bana mama mugenda babwira ni mirenda ubutaye umurenda rero abatayibanga gatagasho twebwe mubona ngaha turabahinga mu vya influencism iraba turabahinga mu koresha internet apana kuri ndege gusa turabahinga Spidernet mwajeje sawa zina yasigirishe turabahinga mu gukoma induru turabahinga mu koresha internet mugoye byose internet nyaruka mugasubira kunshamo mu kiganiro bazanje hagati mwege mu Spidernet So guys,
nariko ndabibabwira umugenzi wacu abagenzi bacu babiri bari muri mubambe baryohewe na internet nyaruka ya bavuga ibintu vyo gutukana bashaba bisanga muri mubambe baca basanga baho nyanze akaranga bibazanira akaranga ariko intu navuze uribuka ari umushefu twari kumwe namubwiye ati muvye burya amakosa nayo wanyu burya hari abantu baboregwa inzoga hari bakaboregwa indya n'idegembyo urabona igihugu kiri mu mbona kazoza hari abantu bashatse kwihuta ku spider baje kunyaruka cyane bakonze kunyaruka gose ari turagera bakonze kunyaruka bakonze kunyaruka cyane genda bukeye urumva internet ibaye nyinshi irakuborera mwira spider net rero niyo yaboreje batabarite bo bayimenye kare aro nabanye bayimenye kare urumva bari baraduciye bamenya amabanga kare amabasha bararyoherwa basagana rasma niba byamyamesha ngo ndavuze akabanga sawa akaryoherwa ko muzama gumari live mwanya wose kumba re connecte kuri spider net ndone je ko nabuze connection je ko nakoresha ndezi mwenda ya mire na rero kumumesha urabona ajya kuri pickpack pickpack ni pickpack ayi gitega ega dada je nawe obije kuviga okay by the way twafuye kumva makuru ya internet kwisi Bujumbura tuvuye gitega twiruka ko twavuga ko iyi nkuru niyo dusiga kubera iyo twebwe ati turagusiga tumera nka Ashton turiruka tuciye dushika kandi twashyize ku mwanya baca baratubwira amakuru ya internet y'igihumbi ushobora guteresharja ikintu cyamara amasaha 5 kigafata 2 minutes iganda guteresha impamvu urumva ariko tuvugisha ukuri bino bintu vraiment nivyo mu mbona kazoza kubera ko mu mbona kazoza abajene nibo bakenewe ego utamaho yibereye mu hira ntaryoherewe bino bintu ego kandi ibintu byo bitubeshejeho kuba iki gihugu neza mu gucubaka dufise internet nziza bizodufasha ego nzokora ka video ndaga posting vyoroshe kandi burya gukora aba video posting yariyo ikintu batahura yani muri source of culture turi mu mico n'akaranga akaranda ni kagira connection posting ikintu kizi kijako kidafise quartier nziza n'abarundi bakora ibintu byacu cyatuvuga bimwe baravuga ngo uracapfuye ngo ntibiboneka kumbe connection yiwe n'uburobe ukoresha telefone iri connection yiwe n'umurenda ukoresha iPhone 16 ariko abantu bimara tuguma tugaruka kuri rya jambo tugumana imico n'akaranga kubera uyitaye nayiramuta yataye imico n'akaranga bazogende barabu uburyo bibaye uyitaye iguta muri mubambe rero bene wacu bakunzi baya detective ikintu agomba ndababwire murabona umunsi ariho vision y'igihugu 2040-2060 sivyo gutera imbere igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere kigomba gutera imbere ugarda les valeurs suko ngo baguha internet haje internet y'igihumbi iyo yorera n'akazi iyo uguzi ya 30 ubugiye muri tombola baza muri ndirisho tukivuge neza yo muri tombola urumva internet n'igihumbi hama ngo ugize internet ugashana 30 ucugenda muri tombola yuko ashobora gutsindira internet ibihumbi amajana 2 angana n'amezi ashika kuri ndwi uyikoresha hari igihumbi ku munsi none uboregwa utazi kwikontrola nosanga posting bidaposting reka tubahamagara dada ibintu iyo kira je ndabona ndabukubwiye kare nigiyo yo kiratera imbere cyangwa tuje kwiga tumenye ibyo tuza turaposta ngo ibyo tukane tubimenye ngo ndamutora dada cyana kumushikiranganje yabwo kumushikiranganje cyabwiterambire ko yaraja turahabona cyabwo duruhusha tuje nyuma tugende twigire tunigishe n'abandi mico n'akaranga ngo tujyane ngomba kundugirako cyangwa dumustar cyo novuga simbizi singira mpe message yo muntu hari umuntu nabonye ejo kuri Facebook avuga ngo jewe urubwo wonye cyagute nta mukobwa wo mu Cibitoki twokundana nawe acyaraja ko abavuga nabi urumva yakundanye n'umukobwa amufata fo mugacha afatira nasambe urazi ko icari cya gikomeye bakwitwari yavuze ati nta mukobwa wo mu Cibitoki twokundana acyaraja ko arabaponda donc yabavuze bose
naye yaramuhari wo kunda ngo kumusaga uvuga bose wo kumusaga mu kunda uvuga umwe sivyo oyarindira ko wo kumusaga mu kunda no abo kumusaga mu baranyorosha we kubamba baragoro mubambe sa mugabo stress mwami Imana kiziye imitima y'abajene bawe dada jewe nuko ntobivugira ngaha kuri ivyambaye ko biheze mu ntwaye ikiganiro canje sindanavuga mwe muramaze gutumira abantu bakaca babatwara ibiganiro sindana baramutsa sindana bagira ikintu na kimwe Yesu we abahinga mu byo kuri ndege baciye baramukanya rega ndege ni baramukanya baramutsa uko mukorera hello yari imenyu bya logistics ndenge nani ncara hello ni logistique kandi nashaka kubamenyesha yuko aba bantu babiri mubona turi kumwe nabahinga mu byo kurira indege nabahinga mu byo kuvuga kandi bari mu bajene no bahinga mu byo ukubitwa yego mwabibonye na mugomo yejo dada ibi bintu byakomeye Sarba kuma kubitwa na Natasha aramuhaye reka ndabwira Natasha aramukubise ejo Sarba ni umuhinga mu byo super bat ibati ni rimwe ni super bat internet ni imwe ni ya spider net ibati ni rimwe ni super bat sare yanda gutera inkuru y'ino muhinga inyuma y'ubuhinga bwo kuri indege no muntu wenyene amaze kumara amasegonda ari mu kirere atari mu minwa yiwe umviriza rindira gato hinge simbizi burya ndababwiye hari ibintu bitatu bigayisha umugabo kandi ibyo bintu bitatu biramaze gushikira Starboy uramaze kubona icambere kubona uri mu kirere amaguru adakora hasi uteruwe n'abandi bagabo babiri ibyo Starboy bifisemo ubuhinga ugaca wongera ugakubitwa ikofi imbere y'abantu ibyo Starboy byaramubayeko ibati ni rimwe rudende kandi giheba connection imwe ni spider net ibati ni imwe connection imwe spider net ibati ni rimwe uburundi bwose rero dukoresha ni spider net sawa umugwi numwe nizyo byo kwanyanya ni yabyo ntwari urumva rero umukobwa numwe dada ni mama mugisha rero umviza rero wose numwidegemvye sivyo ewe jana rukonda export ikiganiro mu bisanzwe vyahora bintwara reka ndabe reka kuraba message z'umugabo vyahora bintwara amasanga kigiye ko mu minota 5 amashimesh kuri spider export ikiganiro bintwaye iminota basi kintu kiryoshe muca mukibona ko nyene kiryoshe naturayaze n'amanosense kubera ntabwo badufise natwo yage ikintu cy'isaha yose amajiga 10 kirajyako yakoze ku muvuduko wa spider net na washavuduka nkayo okay ubutamenya yabaye muvuduka iterambere yabaye muvuduka hariho umujama yitwa muvuduka yagira yiruka kujya kwabankaza myana reka rero ndababwira ikintu Generinat Benagisia sindabatwenze kuko twese nukuri dukoresha internet sivyo kandi turayiboregwa yego dukoresha internet kandi turayiboregwa wala nukuri internet ni nk'urumogi nukwafya ko kujya kwinzoga mubisanzwe kujya kwinzoga a consommer avec modération yego kujya kwinzoga iyo muzoposta ivyo tudashaka kubona no kumenya bace barabona ingene iryoshe muzoposta ibidakenewe bace barabona gusa rero ikibazo ni kimwe muri mubambe nihe muri mubambe ni muri ni sawa warashonza umeze neza urayizi spider net ingonda kubaza spider net urayizi spider net ku gihumbi gusa uraronka internet ni connection ya mbere zimbutse uraronka ku internet ku mahera make uri no ngaha anyura ironka urayizi none urayimenye mugabo ugenda ubwira abantu net yabazaniye connection y'umuvuduko wavyumvise none ndakubaza witwa gute Manirumva Chris genda uramujya mama yambaye agapira ka shokora ujya umubwira akora muri spider net umubwira ati bandungitse umpa amahera ndashonje no muri spider net barabaha amahera iruka ujyanye na wisakoshi aguhe no muri spider net iyo
uyu mugambi rero wa Spidernet yego abapoire bashikiye ku majana ane gusa ku mashuri yego gushika 2026 bagomba kuba bamaze guheza 26 kwanza 26 heze mu mpera amajana atandatu kwama muri 2027 bakene kuzoba bamaze igihumbi sivyo kandi rero ikindi naco kiryoshe nuko ino internet ufata uri ngaha aha iri kuri bati bamaze kwishira ngaha kuri bati usanga no mugasho yokora oya mugasho n'amatelefone bakoresha nivyo nayo bakoresha yo baraho uravyo n'amatelefone bakoresha uri ngaha rero kuri bata utonze na hariya uri ku mabisi ya Musaga ushaka kuri katedrale wifi yo ngaha irashikayo ego ni kilometero ifite porte y'ikilometero mu gihe atamazu abazibira amaonde ahari sivyo kandi ni internet ifise umuvuduko munini nawe wabibonye bisigurirwa ashaka ko bibereye kuri stade uko yarabagapira kabuma muru na Aigle Noir fresh ukaduha ama contenu yataka ku mupost ataka fresh ya internet novuga neza yuko rero kandi ikintu kiryoshe kandi nuko bariko baragerageza kuburyo no mu ngo zacu internet ishobora kudushikira yego kandi ibintu vyiza cyane connectinze na bank ariko n'inoti ukarihira kuri ino eje wa Spidernet je namwemereye yuko uku kuntu mpetse bebe kuri connection akavuduko yatuzaniye niko nzomuhera safi tugenda turababwira yuko bantu b'Imana connection ni nziza kandi iraryoshe niyo tubeshejeho benshi muri twebwe mugabo tuyigira avec moderation muntu wimva yuko posta ibintu vyose uko ushaka twagomba tubamenyeshe neza na neza yuko fata mikro zibiri baratanguye kubahana nukuri turabinginze ugira usiko turabinginze turabasavye vyimva mutima abantu mushira ko ibintu bititura imico n'akaranga abantu mushira ko ibintu atari vyiza abantu mushira ko ibintu vyigisha nabi uburundi abantu muhuvya ugwaruka muhagariki kubera ko namba batabibonye mu kiganiro caba shikiranganje bose harashikira ico kibazo bati tugiye kwijukira abo bantu kandi tugiye kubahana rero kuva ubu twagomba twagira yuko benshi muri bo bariko barahanwa hari bariko barafungwa n'abandi bariko barahabwa ibihano kandi hazoba harimwo n'amandi turabinginze gwaruka connection ni nziza connection irakenewe kandi ifise umuvuduko munini kandi iranyaruka kandi ibyo dukora abantu barabiraba muga turabinginze tubasaba mudufashe ntihagira abantu basubira kucafuza igihugu cacu gutitura imico n'akaranga mu bihagarikire ngaho kuko naho bizobashikana utaya karanga atayibanga agatorana karanda kamushikana mugasho duhagarika ivyo turiko turakora bitari vyiza reka ndagushimire simbizi ndagushimiye cyane ndagushimiye kuri ubwo buhinga bushasha usigaye ufise ariko ndagerageza gusigurira abatumva ibi ngo wabibonye kuri RTN buciko uza kwigana igano utazofungwa waravyigiye wewe waravyigiye ko byukora gira uratubeshe ibintu bikomeye urumva twijukiye kuza turababuka n'abantu tubibage ya bashimira bahene impanuro nawe raba influencer bose n'abantu bose baza kuraba kugira ngo kuri agateke tubahanure byose bimwe bakunzi rero bakunda bizi imbuga bakunzi ba internet bakunzi ba agateke nkuko tuje kubivuga iri niterambere ubwa mbere twabivuga peut-être iyo ibiriko biraba uno munsi biba bidahari twari kuvuga cyane internet tukagarukira ngaho yaba ata festival ko turategura yo surtout ku ba influencers bamenye ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe ivyo twagiye ahantu turi kumwe na Teddy Cyacana afise ubusage basanga niyemereye kwambara impuzu z'abatimbo sivyo ivyo ntabwo twari tuzi ni nkibi nyene arashaka kuvuga ati ufite mfite internet ndekuriye kuvuga ivyo nshaka la liberté d'expression est garantie même mugabo nukumenya ati mvuga uno mu Spidernet tusani internet iri kuri no muvuduko umuvuduko est-ce que ushobora kukoresha ivyubaka ukiga hari inyigisho ziri kuri internet hano ari abantu ba débloquer telefone bakena internet uno musaba bagurishiriza ibintu byabo ku ma statut basanga yazanye umuzigo muzakena internet sibyo hari abantu babwirane ko nagatoro kabonetse babwirana kuri internet abagurisha imiduga bacamamare bashira ku ma statut urumva neza ko bose internet barayikenera niyo mpamvu rero tuvuga tuti uno musi biraryoshe yuko twebwe nyene nizwe tuca tubahanura n'ingene internet nyene boyikoresha si byose nubone ngo biranyaruka ngo ngo nyagira live ngo ni ko dada yaje rero ngo manje live ndamubambe turi ya direct no oya sivyo bazorira bazoburiyo banyikira ndagwagategeko usoma oya reka ndari basomye oya ni rimwe somera 48 somera 48
somera reka 48 tubasomere hari abantu bakunda aha ni kuri bata gumuhanyagara abapolisi umviriza babaza ni internet aha ni kuri bata hagumanyagara ndagusavye somera 48 mama mengana binyaruka kubera somera 48 gusa indiranye nico indira turabira wamurenganye komisere nguyu ngaha minere namurenganye ugiye hatariho okay rero konesa ni nyinshi cyambore 48 some 48 yonyene nta yindi ndagusavye page kombye ko ari nyinshi bamwe hari abantu bakunda ibintu ngurumva ko afite internet werekora ndakwereka utuntu kumuri kuri atwereka umupolisi bashaka kunyara kabasomere 48 article 48 ivuga gute ivuga ngo puni d'une servitude somatite kwanza la consultation publique des sites pornographiques sawa rero waronse internet yagusa ucuja kuraba iki no puni d'une servitude pénale d'État ibi ntavyuzi ngo nawe indira gato Starboy ngo nta numwe mukunda wa kera ingo ngo nuko barose ko umviriza ngo nuko barose connection yagusa nitegeko barose connection ya Spidernet ucuja kuraba amashyaka tubahanura ivyo mudakwiye kugira soma nitegeko none soma oya so tuvuze si wewe nyuma ya basomere basi basomere soma itegeko ingo wose connection yihuta wa musore mucikoresha mu bidakenewe genda wige kuri YouTube genda ukoresha ibikenewe kubera bari tuba tubahanura tubazanira ivyiza tubabwira akonsome moderema basomere 48 riravuga ngo gute la consultation publique des sites pornographiques est punie d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende de 2 à 5 millions de francs burundais. Quiconque intentionnellement et sans droit consulte un service de communication en ligne mettant à disposition du public et des images ou vidéos pornographiques. La peine est portée au double si la projection des images ou vidéos pornographiques est à titre onéreux ou si la projection porte sur des images pédopornographiques. Abana sawa rero arabana bakubwira ugacha winamura ngo je ndafise wakera yanaka ngo ngira ndayikwereke ufungwa ucoha mu bambe urumva nk'ubu nicaye hano nashobora kuba nicaye nk'ahantu kuri bata tireka ndakirabira ko bandundikirejo utazi yuko itegeko rigira iki ni imyaka 2 canke ne amurenganije itegeko riragize iki kandi ukivuga ngo ntavise ashobora ngo ni censé ignorer la loi nukuri turiko turabakomera akagohe tubazanira bishasha tuberekana ivyo bintu ivyo tumaze iminsi twiga nuko tumaze iminsi twiga turiko twiga amategeko tumenye ingene tubakingira kuko mwaba influencer ushaka gutera imbere umenya ibikuranga internet iraje mugabo mwige ubuntu muzovye ngo ndabona simbizi twe twababwiye connection mbwa twabwiye mwigenga ubuntu igihumbi gusa ku munsi yose akura babizima kandi bashikanye 30 nagashimwe k'ibihumbi amajana 2 simbi ndagushimiye cyane kuvuga merci ko kuyamara reka dushimire kagaga oji ari nyuma ya kamera simbizi se mavumbu fresh wenda gushimiye ciao bye bye